Sangwa ikaze mwese mwana mukurikira televiziyo Renaissance no mwanya makuru mu Kirundi twabategura kuri no munsi wa mbere tuyigerezo rya 20 kwezi kwa kane mwaka wa 2020 zimwe mu nkuru ziyagize. Ubutungane mpuzamakungu burakwiye gufata mu minwe kibazo cihonyango ry'agatekazi na muntu mu Burundi aho abantu bicwa ku mugaragaro abandi bagahagarikwa ku karenganyo ako nakamo kurunani sefo arusha rufatiye ku burorero bw'abakorerwa ayo mabi hisunzwe ivyumviro by'ubwoko na politike. Murakurikira murano makuru Jeremy Minani avugira ubwo runani sefo arusha. Amakenga ni menshi kuri agatongwa sarongo mugambwe CNR kubijanye n'indege yo kurera umukuru w'igihugu yari yaguzwe n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2016 gushika no munsi atawuzi irengero ryayo yamara mu ishirame Olicom gishinze kugwanya igiturire yemeza ko guhera kwigwa y'iyo ndege hibonekeje amahinyu menshi ajanye n'ubusuma. Igirikare cy'u Burundi naco casubiye kurungika mu gihugu ca Congo kuva ku munsi wa gatanu w'indwi yeze abasirikare bari bamaze iminsi mu karuhuko mu ntara ya Rumonge bakaba bajabukiye mu kiyaga Tanganyika mu ntumbero yo kugwanya imigwi bavuga ko ari abarundi iri ngaho muri Congo. Mugenzi wacu Reverien bazikamwe yabiduteguriye murano makuru reka nswera yifuriza ikaze mu kanyani donito. Amakuru tuyare mu bijanye n'agatekazi na muntu ubwicanye ndengerabungane nihagarikwa rinyuranye n'amategeko bikogwa n'ugwaruko rw'imonerakure na bamwe mu bapolisi n'abakozi biperereza b'u Burundi birabandanya mu gihe hegereje amatora. Abakorerwa ayo mabi bakaba arabo mu migambwe itavuga rumwe na CND FDD. Mugenzi wacu Frank Kaze aragaruka kuri iryo onyango ry'agateka kazi na muntu. Uturere twa hafi two mu mpera z'indwi heze numufasoni anasinze umusi asanzwe arongoye umugambwe wa MSD mu ntara ya Bubanza be na Augustin Matata ari mu mugambwe CNL barafashwe kuri uyu w'Imana n'igipolisi Buringa muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza. Batangiye gufatwa n'umupolisi yitwa Eric bintu n'Imana atwari igipolisi ahi Buringa acabajana Gihanga mu modoka y'uburongo y'igipolisi muri commune Gihanga. Uyundi ni Remi Hakizimana asanze arongoye ugwaruka rwa CNR muri commune Giharo yasohotse ibitaro vy'igihofi ku munsi w'Imana mu gatondo aca yinjizwa gasho aho igihofi nyene muri commune Bukemba. Kwa kano heze niho Remi Hakizimana yanyuruzwa n'abantu batazwi mu gihe yaravuye ku mugwa mukuru iyo ntara ya Rutana. Bukeye acatoga ku masanganzira yamuziye na Sosumo abosha amaboko n'umunwa asa nk'uwataye ubwenge kubera inshinge zitazwi yoba yaratewe. Mu bijanye n'ubwicanyi naho igipolisi cyarafashe congera kiragandagura Pascal Ninganza batazira kaburimbo Desire Ciza na Riyazimana muri commune ya Matana mu ntara ya Bururi ku munsi wa gatatu ku itegeko ry'ubutwara igipolisi mu ntara ya Makamba. Ubwo bwicanyi bwiyongera kubwagiriwe mu ntango za kuno kwezi. Jean Bosco Ngabirano umunywanyi w'umugambwe CNL Imahwa muri commune Gyansoro mu ntara ya Gitega. Jean Bosco Ngabirano yabanje gukubitwa buyoka n'imbonerakure mu nyuma yicwa atemaguje umupanga. Nitwosiga inyuma kandi ubwicanyi bwagiriwe Damiano Bonane yaratahutse ava mu gihugu ca Tanzania n'umuhungu wiwe Ezekiel Dusabe muri commune Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo mu ntango nyene za kuno kwezi. Ibiziga vya Damiano Bonane n'umuhungu wiwe vyatowe batemaguje imipanga n'imbonerakure inyuma yaho zibashoreye mu ijoro ryo kuwa mbere ndamukiza zibabwira ko zibajanye mu kibanza categuriwe abashize ukwabo mu ntumbero yo kuraba ko badafise umugera wa corona ngo bapimwe. Nuko vyemezwa n'ivyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike kuva mu ntango z'uku kwezi kwa kane, benshi mu batavuga rumwe na leta na cyane abari mu mugambwe CNL barahagaritswe barafungwa mu busho butandukanye mu gihugu. Abandi bahisemo guhunga ko gutinya kugirirwa nabi n'imbonerakure hamwe n'inzego z'umutekano. Frank Kaze tugukengurukire utungane mpuzamakungu burakwiye gufata mu minwe ikibazo cy'iyonyango ry'agatekazi na muntu mu Burundi abantu bicwa ku mugaragaro bagahagarikwa ku karenganyo. Ako kamona kurunani sefo arusha rufatiye ku burorero bumwe bw'abahagandaguwe abandi nabo barahagarikwa hisunzwe ivyumviro by'ubwoko na politike.
Jeremy Minani avugira ugo runani yibutsa ko ivyo vyose biriko biraba byitwa ko igihugu gifise inzego z'ubutungane n'umutekano. Tumukurikire. Ariko haba ubwicanyi ndengerabungane burengeye ubwenge, aho tubona abantu bafatwa hanyuma bakabugwa irengero, abandi bagafatwa hanyuma bagatorwa ibiziga mu mabarabara, mu mashamba canke mu nzuzi. Hanyuma umuntu araje agasanga ico bahuriye ko nuko bagirizwa ko bari mu migambo itavuganwe na leta canke mu mashirahamwe atabegamira mu vya politiki. Ikindi tubona nuko hari abantu bagandagurwa baje ugandagurwa baca bahambwa vyihutirwa mu binogo usanga vyasanzwe vyimbwe imbere yuko bagandagurwa. Aha twotanga akarorero ku bwicanyi buherutse kubera muri komine ya Matana mu ntara ya Bururi, aho polisi bagiye ku rugo rw'umuhisi Pascal Ninganza. Eka mbere sivyo gusa, hariho abantu bahungiye hagati mu gihugu na cyane bari mu kambi y'abateshuri zabo mu Ruhororo. Tubona yuko bariko bakorerwa amabi abishe, bariko barakorerwa uruhigi ruteye ubwoba. Biro byose biriko biba mu gihisi hanganya n'ikiza coronavirus. Bigaragara rero yuko Burundi bwo bajya butegetsi buhari no munsi bwavuze buti mu gihisi yose iko ifite ingorane yo guhangana n'iki kiza, reka twebwe twikike mu kiza duhonye abo tutavuga rumwe, abo bose tubona yuko batugoye tudakunda. Kandi ibintu biriko biba mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo habe yankinamico y'amatora. Bikagaragaza rero neza yuko aya matora atariyo, ko n'amatora utunganya uri kurahonya abantu, uri kurasasika ingana kuvuga ngo aya matora n'amatora y'ukuri. Rero byabaye ngombwa ko tuva mu gace kugira ngo dutere ivyatsi ubwicanyi buteye isoni, twongera duhamagarira isi yose guhaguruka igumiza ijisho kubiriko biraba, yongera ifata ingingo zo kubiha. Hanyuma twanasavye sentare mpuzamakungu yaone ko yohaguruka igacira imanza abantu izi nkozi zikibi, kuko nizo zitwara igihugu. Sentare mpuzamakungu ntaziciriye urubanza, ntawe uzigera azikora ko, ntawe uzigera azikomakoma. Muri politike naho ugwaruka rwanse kwigenza neza ruzokorerwa dosiye mu butungane bisabwe n'urundi gwaruka. Ivyo biri mu vyo ugwaruka ruserukira abandi mu migambwe no mu mashirahamwe adanira ivyicaro vya politike wiyemeje mu nyigisho ruheruka guhabwa ku ruhara rwabo mu matora n'inyuma yayo. Eric Nsengiyumva harongoye ishirahamwe ry'ugwaruka rwa Afrika ruharanira iterambere ajape mupfunyapfunyo rwatunganije izo nyigisho, avuga ko abazikurikiranye bashizeho n'uburyo buzobafasha kuguma bahanana amakuru. Ati cyambere no guhanurana. Tumukurikire. Uko bonyene bishiriyeho cadre de consultation no kuvuga ico bazoza ahantu bazoza baravuganira, basize groupe ya WhatsApp bazoza baravuganiramwo ugwaruka rwose rurikiye mu migambwe no gwaruka ruri mu mashirahamwe. Bavuze ko uwo mugwi basizeho bazoshiraho mu ntara ku makomine kugira ngo baze barahanahana ivyiyumviro, ku buryo hagize nk'ugwaruka ruta umurongo ntirugendere kuri uno murongo twiyemeje, bazoca baza bararuhanura, bibaye ngombwa bakashika, ndetse hagize n'urenza bakamugirira dossier, bakamusabira mu butungane bakamugirira dossier kugira ngo tube by'ukuri ugwaruka rushobora kubaka igihugu cacu, dushobora kuba mu gihugu amahoro n'umutekano nk'uko twavyiyemeje muri iyi nama y'imisi 3. Tuwanene makuru twabateguriye. Indege yo kurera umukuru w'igihugu yari yaguzwe n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2016 na uzirengero ryayo kuva mu ntango z'umwaka wa 2017 byamenyeshejwe n'umushinga amateka Gaton Gwasa hari mu kiganiro ku nama gica kuri radio Isanganiro. Mishirame Olikome yagize amatoza kuri ivyo ndege rimenyesha ko guhera kwigurwa ryayo hibonekeje amahinyu menshi. Iryo shirahamwe rigasaba uzotinda amatora yimirije kurondera umuco ku kuntu amahera ya leta yagiye aranyuruzwa hitwaje igurwa ry'iyo ndege. Tubibaze Thierry Bigirindavyi. Agatogwasa icega cambere c'umukuru n'amashinga amateka azonitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu aridoga ko indege yarero umukuru w'igihugu yagiye amazima yongo. Aho bitangarije kandi kubwo umushinga amateka nuko n'ubu mahera leta itekanya gukoresha habandanya hashirwa mu mafaranga agenewe kubungabunga indege itanabaho. Ejo bundi muri 2016 muri Kigarama twarumvise avuga ko haguzwe yindi ndege. Je no kuyirabikwa narayirabuzwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Mugabe iyo ndege kuva mu kwezi kwa gatatu muri 2017 ntawo zirengero ryayo.
agatongo asambura mu rwego rukurikiranira hafi ibikorwa vya leta ico kintu mwaragishishije mu namashinga amateka mu mwaka uheze hageze kwiga amafaranga leta ikoresha ku mwaka hariho amafaranga ngo agenewe kubungabunga indege yo kurera umukuru w'igihugu miliyoni 500 arabajije umushikiranganje yari yaserukiye leta muri ico gikorwa iyo ndege tutabona iyo ndege atamuntu numwe ayigenderamwo iriho canke ntiriho cinyisho nahawe ntawe nyishu yuko iyo ndege iriho yuko rero ayo mafaranga atarayatakaye ko agiye kuyikoresha mugabo nuno munsi sinzi ko yoba iragaruka mu Burundi. Ishirahamwe Oricom rigwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta ryaragize amatohoza mu mwaka wa 2016 kubijanye n'iyo ndege. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom amenyesha ko mu matohoza bagize basanze iyo ndege yaje mu Burundi itanzwe n'ishirahamwe ryo muri Afrika y'Epfo ryari ryahawe isoko yo kwimba ubutare bwa nikele bw'imusongati. Ariko kandi igipfungu cibonekeje nuko iyo ndege ishitse mu Burundi leta yasohoye mu kigega imiliyoni 8 z'amadolari y'abanyamerika agenewe kuja kugura iyo ndege. Mu byo bari bumvikanye mu gutanga jizma ya nikele y'umusongati nuko harimwo ibijanye nuko bobaha indege y'ibibanza hafi 14. Ivyo rero biragirwa haraba n'inzandiko mu nyuma niho bafashe amafaranga angana miliyaridi 8 n'imiliyoni 500 akugwa muri ya konte y'amafaranga ya misome barayatwara baragenda baravuga ko baguze iyo ndege. Twebwe twaragerageje kwerekana ko mu vy'ukuri ivyo bintu birimo amahinyu menshi cyane. Twe dusaba yuko abariko bariyamamaza botsinda wese akwiye kucagira ico no kwita audit international kugira ngo habisuzumwa rikwiye kugwa y'indege abarundi bamenye amafaranga yabo abayatwara n'ingene bayatwara n'uburyo bakoresha. Aya mafaranga ni menshi cyane mu gihe abarundi bayatanga mu makore n'amatagisi yabo. Iyo ndege y'umukuru w'igihugu yari yaje mu Burundi inyuma y'uko mwaka wa 2006 iyindi ndege Falcon 50 yarero umukuru w'igihugu yagurishijwe mu buryo buri mu gipfungu. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru w'ico gihe Karenga Ramadan akishura abari bafise Amakenga kwigurishwa ry'iyo ndege ko leta yatowe n'abanyagihugu ifise n'uburenganzira bwo kuyitanga ku buntu. Thierry Bigirinda vitu mukengurukire igisirikare cy'u Burundi cyasuye kuruhika mu gihugu ca Congo. Abasirikare baramaze iminsi mu karuko mu Rumonge bakaba bajabutse ku munsi wa gatanu baciye mu kiyaga Tanganyika berekeza mu kazinga ka Ubwari. Boba baramaze gushikira bagenzi babo bari mu misozi ya Fizi kugira baze bashobore kugwanya imigwi bavuga y'abarundi iri ngaho muri Congo. Ibikoresho bya gisirikare bikaba bizo bashikira mu minsi mike bikazo kabukanwa n'abasirikare bo mu ikambi yo mu Gatumba bafashijwe na bamwe mu migwi y'imbonera kure zo muri ntara ya Cibitoke. Reverien Bazikamwe hari nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho abasirikare b'abarundi bari bamaze igihe mu Rumonge bafata ubwato bubashikana mu kazinga ka Ubwari mu gihugu ca Congo baciye mu kiyaga Tanganyika. Bagera ku 600 igitigiri kinini kikaba ari cyo mu ikambi y'ijana 12 yo mu Cibitoke nkuko amakuru ava mu gisirikare bivuga. Bakaba berekeza mu kazinga ka Ubwari nkuko byari bisanzwe bitegekanijwe hama bagaca babandanya bagana ahari abandi basirikare bagira ku 700 mu misozi ya Fizi bakaba bahamaze indwi hafi zibiri. Urongoye ikambi y'ijana 12 Lieutenant Colonel Iri Defense Baranyikwa ari nawe arongoye ico gikogwa akaba we yajabutse umupaka ku munsi wa gatandatu aciye mu Gatumba kumwe n'abamugendanira. Bakijabuka bakaba bakiriwe na bamwe bo mu migwi ya Gumino nabo mu gice c'abamayimayi ari nabo bazobafasha kugwanya iyo migwi y'abarundi bavuga ko bagiye kugwanya nkuko amakuru ava mu gisirikare abandanya vyemeza. Ubu bakaba baramaze gushika Fizi. Muri iki gihe bakaba barindiriye gusa ko ibikoresho vya gisirikare bibashikira. Amakuru yo kwizera akavuga ko ivyo bigwanisho bizotwagwa ni kompanyi yo mu ikambi ya Gatumba muri iki gihe iri mu ikambi y'ijana 12 ya Cibitoke. Ibigwanisho bazotwara bikaba vyoba biri kuri ferme iri mu ishamba cimeza rya Rukoko. Ico boba barindiriye muri iki gihe ngo nimbonera kuri ziriko ziregeranywa mu makomine nka yose y'intara Cibitoke ari nazo zizofasha mu kuvyiremeka kugira bishike mu misozi ya Fizi. Tukabibutsa ko amakambi avugwa muri ico gikogwa ari kambi y'ijana 12 y'amajana 212, ikambi ya BSPI icungera umukuru w'igihugu, police militaire, ikambi ya DCA na Gakumbu, imwe yose ikaba yagiye iratanga igice.
bakaba bazofashwa n'imigwi ya Gumino hamwe n'igice c'abamayimayi nk'uko ayo makuru abandanya bitumenyesha. Twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira tumenye ibijanye n'ayo makuru avugwa mu gisirikare avugira, ariko ntiyitavye telefone yiwe. Kavuganya bazi kamwe nawe nyene arakenushye mbere gusozera ano makuru tubitse ko amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri no musi wa mbere imisi 182 bafunzwe bakaba baciriwe mu nyororo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ingana n'umuriyoni umuntu umwe na senare nkuru y'Igitega mu ntara ya Bubanza. Tubitse ko abamenyesha makuru bahagaritswe kugenekerezo rya 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ariko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano. Christine Kamikazi yanyasindira ubusatense Mozezi na Ejide Harimana bakabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Irano rero cyo sozera makuto ko turashikiza kuno musi wa mbere n'abakengukire mwese mwadukurikiye naho butaha.